Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Benshi muzi Generali Adolphe Nshimirimana, ariko mukaba muzi ibintu bitandukanye kandi bimuvugwaho byagiye bivugwa mu myaka yagiye itambuka kuva yishwa, ariko bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD butigeze bukora ibishoboka byose kugira ngo bugaragaze abamugandaguye. Bamwe bakavuga ko ubutegetsi bwabigizemwo uruhara, abandi bakavuga ko byakozwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ariko byinshi bikaba byaragiye byimenyekana cane mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni, aho Bunyoni ubwiwe yavuze ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana ari abajenerali bagenzi be kandi bakomoka muri CNDD FDD, kandi agatangaza n'amajambo akomeye cane anateye ubwoba, aho yavuze ko rwose n'abishe Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa. Ibi abatari bake bakaba byarabatangaje mu gihe hari abamaze imyaka irenga 9 bapfunzwe bazira ko bishe umuhisi Adolphe Nshimirimana. Ariko ikibabaje kandi kinateye isoni nuko ubutungane bw'u Burundi butigeze bukora amatohoza ku byo Bunyoni yavuze, kandi bukaba butarigeze buhana abagandaguye by'ukuri umuhisi Adolphe Nshimirimana wabaye umujenerali uhambaye cane mu gihugu c'u Burundi. Abatari bake baribaza icyo ubutegetsi bubivuga ko, abandi bakavuga ko abakoze ubwo bwicanyi n'ubundi aribo bari imbere mu butegetsi bwa CNDD FDD. Hari amakuru y'ibanga kandi ateye ubwoba duhejeje kuronka avuye mu bari begereye umuhisi Pierre Nkurunziza, mu gihe abatari bake banavuga ko uruhare rukomeye mu bishe Adolphe Nshimirimana n'umuhisi Petero Nkurunziza yararufisemwo uruhara rukomeye cane, kandi bikaza byunyura n'ibyo bamwe n'abandi bavuga ko abategetsi bakomakomeye bagenda bapfa umwe bakomoka muri CNDD FDD bose biba byakozwe na bagenzi babo, nk'uko n'urupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza rwashizwe ku bategetsi bakomeye cane harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize kuri uyu umujenerali wari uhambaye cane mu butegetsi bwa CNDD FDD, ariko akaba yarishwe nabi cane, yishwe na bagenzi be. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Generali Adolphe Nshimirimana yoba yari azi ko yimirije kwicwa. Mu nkuru nabahaye mu kwezi guheze, aho hari haciye imyaka 9 Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana agandaguwe, narababwiye ko hari amabanga atangaje naganiriye na bamwe mu bari begereye Perezida Nkurunziza. Narababwiye ko igihe cyo kuyashira ahabona kitaragera. N'ubu niko biri, kubera ayo mabanga hari abashobora gukwegera bari mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ngiye kubasangiza hano yavuye kuri umwe mu bagenzi b'umuhisi, avuga ibyo yabonye byamutangaje umunsi imbere y'urupfu rwa Generali Nshimirimana be no ku munsi yiciweko. Adolphe yabwiye ko amaze ukwezi abizi ko bagenzi we bashaka kumwica. Nkuko byama kuri no mboneshakure ntikwigera tuvuga uwaduhaye inkuru kugira ntitumukwegere. Uwaduhaye iyi nkuru yatubwiye ko ku igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2015 yagorobereje ku kirabo iwabo w'abantu ca Adolphe Nshimirimana. Ico gihe yari afise ubutumwa yararungikanywe na kimwe mu bihanganye b'ico gihe, nituvuga izina.
yamubwiye ati ndagusabye umbwire Adolfu ko bagira bamwica kandi ko ingingo yafatiwe mu bakomeye cane. Jewe ntiyobyemera ndabimubwiye ariko wewe arabyemera. Mubwire basi aze ariyunguruza muri rya jipe burende kuko bagira bamwice. Uwaduhaye iyi nkuru yavuze ko hari haciye amezi make Generali Adolfu Nshimirimana ahaswe kuraswa mu Kamenge. Kuva ubwo Perezida Nkurunziza yoba yari yahaye amajipe mutamenye Brigadier abategetsi batatu barimwo Adolfu Nshimirimana na Arengiyome Bunyoni. Bunyoni we yari yaciye yongereza umutekano wiwe yongeramwo izindi modoka muzimugendanira. Abo bandi bose bace batangura kugendera muri izo jipe. Adolfu Nshimirimana we yayigenderamwo mw'ijoro gusa atashe. Ku murango yabandanije kugendera muri kaminote dabo cabine. Waduhaye inkuru yatubwiye ko byamugoye guha ayo makuru Adolfu Nshimirimana uwo mugoroba. Yari yicaye mu kirabo iwabo w'abantu ariko asangira agacupa n'abantu bane ntidushimye kubatomora. Uyu muntu yaramubwiye ko amukeneye cane ariko aguma yiyicariye muri ba bantu. Yaratinze aramuronka wenyine aramuha ya makuru. Wa muntu yatubwiye ati naratangaye cane yanyishuye ngo niho ukibyumva. Ndabimaranye ukwezi uko namubonye uwo mengo yaramaze kwakira urwo rupfu. Yari arindiriye isaha yarwo gusa. Narumiwe rwose kandi byarantangaje. Uwo mugoroba iwabo w'abantu Adolfu Nshimirimana yari arindiriwe n'abantu benshi cane cane bari abakeneye ibiti Perezida Nkurunziza yari yimirije gutangura ikiringo ca gatatu. Hari benshi bariko barisabira bafata ko Adolfu abavugiye bica bikunda. Abantu Adolfu ntiyabakiriye. Hari bamwe bahisemwo kurara iwabo w'abantu kugira bazomuronke bukeye mu gatondo agarutse. Igitondo co kwa kabiri ukwezi k'umunani 2015 cari igitondo c'ibitutwa wamengo imvura ishaka kugwa ariko hari muki. Aho yari we mu Kigobe Adolfu Nshimirimana yari yagumye ahamagarwa kuva mu gatondo ka kare n'abavuga ko bamurindiriye iwabo w'abantu. Hari abo wenyine yari yaraye asabye ko bazindukira iwabo w'abantu ngo babonane ibyo abatuma. Hari abandi bari bamukeneye ngo abasabire ibiti muri leta Perezida Nkurunziza yari agiye gushinga. Adolfu yavuye aho yaba mu Kigobe hafi isaha 2 z'igitondo azi ko agiye iwabo w'abantu akaca aja ahandi hantu kubonana n'abandi. Hanyuma akaca anyuruka ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza kumubwira ibyo yaganiriye nabo bose. Hano harakenewe amatohoza yimbitse ku bijanye n'uyu mubonano yategerezwa guca ajamwo ku kirimba. Adolfu Nshimirimana yavuye muhira abateguye kumwica bamubona. Afata ibarabara riva mu Kigobe uciye imbere y'ambasade y'Abanyamerika hanyuma yinjira ibarabara rya 28 Munyonyo aca imbere y'ibitaro Royal College. Yari yicaye imbere muri community Toyota Hilux dabo cabine yirabura yicaye iruhande rw'umushoferi wiwe yitwa Salford. Inyuma yari afise abapolisi bane bajejwe umutekano wiwe. Isaha 2:20 imodoka izanye Adolfu Nshimirimana yarigeze aho kwibarabara yahurira n'ibarabara yamwambutsa igabanya umurindi kugira ikate iduge iwabo w'abantu. Ako kanya nyine hashitse iyindi community dabo cabine yera irimwo abasirikare 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso. Bari bafise ibikoho bikomeye nka lance rocket na za militarius. Iyo modoka ishika ihagarara imbere yarimwo Adolfu Nshimirimana gutyo yibuza kubandanya. Mu kanya isase rocket iterwa imodoka ya Adolfu irayibuhusha. Abandi bafise militarius batangura kurasa. Iyindi rocket yo igema ya modoka. Adolfu Nshimirimana agerageza gusohoka aca araswa mu mutima aba arapfuye. Umushoferi yaza yarashwe yapfuye. Uwundi umupolisi yitwa Ciza yari inyuma nawe nyine yahasize ubuzima. Abasigaye barakomeretse cyane. Iganagurwa rya General Adolfu Nshimirimana ryari ryateguwe bikomeye.
Ico gitondo imbere y'uko araswa abantu bambaye umwambaro w'abacungera umukuru w'igihugu bari batonze kw'ibarabara nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Bamwe bari bafise ibikoho bikomeye, imodoka zindi ntizariko zirarengana. Inyifato zitangaje mu bakozi b'iperereza. Waduhaye inkuru yavuze ko ico gitondo yabonye inyifato zitangaje muri bamwe mu bakozi b'iperereza. Yagize ati tucumva ko Adolphe ahejeje kuraswa twararondeye Kazungu Joseph Mathias Niyonzima turamubura. Amatelefoni yiwe yose uko ari atatu yari azimije. Yagiye kuboneka ku mugoroba avuga ko telefoni ziwe zari zagize ikibazo. Tugeze mu iperereza Nkoroka yaboneka ataco bimubwiye ibyabaye. Hari abakunda kuvuga ngo Adolphe yasohotse imodoka ariko ararasa, ariko sibyo. Ubundi hariho inkoho karashi AK-47 Adolphe yagendana ahantu hose yaba ari. Ni inkoho yari yavanye ku rugamba. Ari mu modoka iyo nkoho yaba iri hagati y'amaguru. Ariko umunsi apfa iyo nkoho ntayo yari afise. Hariho uwujejwe kumugendanira yitwa Blaise. Ubisanzwe uyu yari umuntu bamana. Nawe ico gitondo ntibari kumwe. Blaise yavuze ngo bari guhurira iwabo w'abantu. Bamubajije iyo inkoho ya Adolphe iri yishe ko yari amaze igihe ayitanze ngo bayihe abari muri Kiriba Odas mu buseruko bwa Kongo. Nta numwe yatahuye ingene inkoho ya Adolphe ariyo yatanzwe gutyo. Umuntu arabye ibyabaye arabona neza ko ari urupfu rwateguwe mu butegetsi. Nta matohoza y'ukuri yigeze abaho. Nk'uko byama mu butegetsi bwa CNDD-FDD nta matohoza y'ukuri yigeze akorwa. Kwigandagurwa rya Adolphe Nshimirimana uyu muntu yaratubwiye ati turi benshi dufise ico tuzi mu byabaye uyu munsi ariko nta numwe yigeze abitubaza. Sintahura ingene abatohoje batorondeye nk'abo bose bari barindiriye Adolphe iwabo w'abantu bakaraba ko bamwe ataco bari bazi. Birashoboka ko hari abari bamusabye umubonano kugira ategerezwe guca mu kibanza yarasiwemwo. Imibonano yose yari afise yari ikwiye kwigwa n'abatohoje. Inyifato za bamwe mu bakozi b'iperereza zari zikwiye gutohozwa neza. Biraboneka ko bamwe bashobora kuba bari bazi umugambi wo kwica Adolphe Nshimirimana. Inyifato zitangaje mu matohoza. Inyuma y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana, Perezida Nkurunziza yatanze indwi imwe gusa ngo abamwishe babe bafashwe. Nyuma y'iminsi 6 gusa, Procureur General de la République Valentine Bagurikonde yatangaje ko abarashe Adolphe Nshimirimana bamaze gufatwa, ko hari hakironderwa ababatumye. Nibyo hariho umurwi w'abasirikare n'abapolisi batoyi bafashwe bagirizwa ko bishe General Adolphe Nshimirimana, ariko byaragoranye ko habaho urubanza rwabo. Imyaka yaraheze barapfunzwe bataburana. Iyo bishitse hakabaho uboneka ko afise ibyazi yarafatwa akicwa n'iperereza. Fokode yaratohoje ku bantu babiri biboneka ko hari ico bari bazi. Umwe yaranyurujwe n'iperereza aburwa irengero, undi yasohowe ibohero rya Gitega arishwe. Biboneka ko ubutegetsi budakeneye ko uwufise ico azi aja mu rubanza, ahubwo aricwa. Parike byarayinaniye kwerekana uruhara rw'abafashwe kugeza ubu urubanza rwabo ntirurahera. Bamwe Valentine Bagurikonda yavuga ngo baracaronderwa ngo nibo bategetsi iryo gandagurwa byahereye ngaho. Yabivugiye nta numwe yasubiriye kuronderwa. Aho yabura na General Arengiyome Bunyoni yavuze ko abishe General Adolphe Nshimirimana batigeze bafatwa. Yavuze kandi ko igihe we nyine ahunga baje kumusaka yanse kwicwa nka Adolphe Nshimirimana. Amajambo asa n'ayasigura ko ubutegetsi bwiciye Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yari afise abansi mu mpande zose, mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, mu butegetsi bwa Nkurunziza, mu makungu. Urupfu rwiwe rurashobora kuba rwakozwe ko n'abantu bo muri mirwi yose nk'uko dukunze kubyandika ndetse no kubivuga kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Amwe mu makuru dufise twahawe n'abari begereye Perezida Nkurunziza ntituragera kuyavuga kugira ntidutwegere abayaduhaye. Gusa amakuru dufise ntahumuriza
arerekana uruhara rukomeye Nkurunziza yagize mu rupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Muri iyi nkuru twirinze gutangaza ibishobora gufatisha uwaduhaye intahe, ariko mu by'ukuri biraboneka neza ko ikibi kiriko kirakorwa giteye ubwoba, kandi biraboneka ko abategetsi ba CNDD-FDD benda kumarana. Kera sokuru yabwiye yuko hariho umunsi abantu bazotakaza umwanya wabo bariko barumva ndetse bariko barakora amabi nk'aya ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ikiboneka cyo ni uko bariko baramarana kubera ikibi bamaze igihe kinini bakorera abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko ibyo bariko barakorera abarundi nabo ubwabo babyikorera uko byagenda kose. Adolphe Nshimirimana yaragiye, General Arenguiyome Bunyoni arapfunzwe. Mu rubanza rwe niwe watangaje ko rwose bashatse kumwica nk'uko bishe Adolphe Nshimirimana. Ni ukuvuga ko we azi amakuru yose ajyanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Ikiyongereyeho yavuze ko rwose abishe Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa, mu gihe hari abagiye gukwiza imyaka 9 inarenga bapfunzwe ku karenganyo bagirizwa ko aribo bace Adolphe Nshimirimana. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu butungane bw'u Burundi. Benshi bahamya ko rwose igihe u Burundi butabanza kuzahura igisata cy'ubutungane butazigera butera imbere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.